abigeme batwara inda z'ishushu bagiye kwibarukira kwa muganga ngo niko hoba kubategeka kuvuga banyene izo nda ku buryo umwana wese avuka se wiwe yaramenyekanye. Ni imwe mu mpanuro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahaye abarongoye ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi mu mubonano yabereye ku Kirimba kwa Ntare kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 4 Ntwarante umwaka wa 2025. Emerance Bucumi arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi aratubwira bikuru bindi baganiriye n'umukuru w'igihugu. Uvyo twayaze ubwa mbere babanje kumushikiriza ibikorwa ihuriro ry'abakenyezi ririko rirarangura kuva mwaka w'2022. Muri ivyo twaranguye bikuru kukaba kwabaye kwigisha abakenyezi amategeko hamwe n'inzego bijejwe gukinga agateka k'umukenyezi. Twarabigishije twarabahaye inyigisho z'uko boja mu makoperative mu ntumbero y'uko umukenyezi nawe agira ubushobozi mu bijanye n'uburyo bw'amafaranga. Twaranabigishije n'ukuntu botunganya neza imigambi yabo kugira iyo migambi bashobore kuyisabira ko ingurane. Twarabigishije kandi ukuntu ingo zogira umubano mwiza tubicishije mu gushira hamwe ingo zibanye nabi tugashira hamwe n'ingo zibanye neza kugira bahanahane inyigisho kugira ngo injyane zikunda kwibonekeza mu miryango zihagarare tuzirandurane n'imizi. Mu bindi byaranguwe harimwo gukarihiriza ubwenge abakenyezi tubifashijemwo n'ubuserukizi bw'igihugu cy'Ubushinwa ngaha mu Burundi. Twararungitse inshuro zibiri zose abakenyezi bo mu ihuriro ry'abakenyezi bo mu Burundi twararungitse mu gihugu cy'Ubushinwa kugira barabe ukuntu abakenyezi bo mu Bushinwa bavyitwaramwo kugira bashike kwiterambere rirama. Hagati aho ihuriro ry'abakenyezi twararishikanye no ku rwego ko mu karere ka Afrika y'ubuseruko aho iyo shira hamwe riri mu ihuriro ry'amashira hamwe ataho yegamiye mu bya politike mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Mbere ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi rikaba riri mu rwego shingwantwaro ryo mu iryo huriro ryo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Mu ntambanyi bakunda guhura nk'uko Emerance Bucumi abandanya bivuga ngo nuko nk'indero y'abana yatitutse bivanye nuko abavyeyi umenga nta mwanya bagifise wo kwitwararika indero y'abana na cane indero y'ahaziko. Ivyo bigakwega inda z'ishushu ugasanga n'abana bavuka batamenyekana na base wabo hakaca haba abana bo mwibarabara. Mu ngorane zindi twabonye hariho ingorane zijanye nuko umukenyezi atatorana. Icyo kibazo twagiciye hirya no hino turaca hirya no hino turabona ingorane izina ziriya umukenyezi ahura nazo ari naho handutse rero nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi aduha impanuro zijanye n'ivyo vyose tudondaguye. Mu mpanuro yaturonkeje yatubwiye cyane mu nyigisho dutanga kwari ugushimikira cyane gukomeza ingo zibane neza, ingo zikomere, hanyuma tugarukire cyane dushimikire cyane ku ndero y'abana, abana bagira icyo bubaha, abana bijukire nabo ibikorwa, abana bijukire amashure, bareke kwishinga bigezweho bibasamarika, ariko nyabona babandanye bashimikira ku bikorwa by'iterambere. Ego hanyuma yadusabye ko twotorerekanya izo ngorane zose tubona zituma haba ikumirwa ry'umukenyezi cyane cyane mu byo bijanye no gutorana, dutororokanye izo ngorane zose kugira turabe ko zoshikwa
mu itegeko rijejwe ingo n'imiryango. Ego hanyuma yanatwemereye ko hariho umugwi w'abakozi bo ngaha kwa Ntare, tuzoheza tugakorana nk'ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi kugira dutororokanye izo ngorane, hanyuma turabe ko zoshigwa muri iryo tegeko rijejwe ry'ingo n'imiryango. Hanyuma mu mpanuro twaronse kandi avuze ko abigeme abo batwara inda z'ishushu bagiye kwibaruka ko hoba kubategeka ko bavuga ba nyene izo nda, ku buryo umwana wese aza kuvuka avuka se wiwe yamenyekanye. Ego mu kurangiza rero yatwifurije umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi, umunsi mukuru aho yatwifurije ko twogenda tukirimbura, hanyuma tukanahanura n'abakenyezi bagenzi bacu uko bahora bitwara kuri uwo munsi mukuru ko bo bihagarika ntibasubire kwerekana ijya nyitwaro bagira kuri uwo munsi w'abakenyezi, nyabona ko bo kwitwara nk'abakenyezi b'abarundikazi bibanga, abakenyezi bibanga ariryo riranga umukenyezi w'umurundikazi. Radio Tere